Bano b'Imana, Imana irafise ivyitwiteze ko, ugutanga urukundo, ugutanga imbabazi aho zikeneye, ukubohora abantu, haleluya, ukuvuga Yesu. Hari ibintu Imana itwiteze ko bituvako, ariko igihe wowe uri kuranka kwama, Imana irazikarabika bati kubera ko Jacqueline atareka araproduisa, kubera ko Eugenie atareka araproduisa, kubera ko Kajatu atareka araproduisa, kubera ko Fatu atareka araproduisa, kubera ko ataco ndiko namukurako, hari ico namwimye. Imana ikaraba igasanga byose yarabitanze. Bano b'Imana, ni iki mutakorewe kugira ngo mutangure kwamwa ivyamwa? Ni iki mutakorewe kugira ngo mutangure gucika umugisha ku bandi? Ni iki mutakorewe kugira ngo mubeho ubuzima Imana ishaka? Ni iki mutakorewe? Ni ikihe kindi co kongerwa ko kugira ngo mube beta? Ariko duhora dutuma ubuntu bw'Imana buboneka nk'uburi inefficace. Duhora dutuma isi yibaza ko Imana yacu idakora. Duhora dutuma isi ituka Imana yacu kubera twebwe. Birambabaza iyo numvise abategetsi bariko baravuga abakozi b'Imana, bakavuga ibintu dukora n'amakomba n'ibindi bintu byose. Ariko nkaca nibuka ko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umunyu utakaje agaciro kawo, bawuta hanze bakawuhonyora. Umunyu uri destine muri assiette, ariko iyo umunyu watakaje agaciro uri destine kuba munsi y'ibirenge. Ishengero rya Kristo rirateye isoni muri kino gihe, nta ntahe rifise muri kino gihe, kubera amafuti n'amanyanga aba mu bizera, kubera turi bakaruhariwe tumeze nk'abagatarina. Ariko nimba turiko turabapietine duhonyogwa, nuko twahagaritse kuba ico Imana yaturemeye, kuba umunyu